ngenda gufata indege ku kibuga c'indege muri Uganda ariko ndahageze hariho ikibazo cari cabaye mu Rwanda hariho umuntu ngo yatari yumvikana na president w'u Rwanda noneho arahunga aca ku kibuga cyo muri Uganda jewe ndahashika bariko bagira enquête mugabo baronse ama information ngo umugabo yahunze ariko umudamu wiwe agira hace baravuga ko umudamu afise abana babiri b'abahungu n'umwana w'umukobwa umudamu muremure w'inzobe ubwo rero umudamu yari jewe harageze n'igihe ndavuga ngo reka nkora amakosa ndabe ko Imana nyica numva vyancanze nkora amakosa ubwo rero ndesita kuva mu gihugu ndahunga none uyu mugabo mubana mu rugo numva ndi gushaka kumva impamvu kuko ubana n'umugabo mwasezeranye byanze bikunze hari uburyo mugomba kumvikana kugurisha imitungo kugurisha bimwe kuvuga ngo wimuke uve mu gihugu uje mu kindi mutakoze divorce guti dusobanura na divorce naragiye kuyisaba naragiye kuyisaba ko je numva umengo nta n'ikintu ushaka gutwara navuga ngo ndamusigire buri kimwe urumva hanyuma umuntu arampanura ati genda usabe divorce ukikora ibintu byose wicishije mu mategeko ndabikora mugabo sinanabitegereje jewe naciye impunga ubwo rero navuze nti ndose visa ngiye gutembera mugabo umutima wanje nzi ko ntazogaruka mfata abana babiri bari batoya mfata n'umwana mutoya w'umuhererezi ndaja mu gihugu ca Uganda aho niho nari ngiye gufatira indege mu bukumi bwawe urumva wari umukobwa udakijijwe yego ubuzima bw'umukobwa udakijijwe buba bumeze gute hasanze umutama w'umunyamurenge aca arambona araduka araseka arambwira ngo Yona ngo urahunga Imana ngo bakubwiye ko bahungira Imana ye ngo subira mu Burundi yikorera ndagenda mu cumba ndicurikira ndavuga si uyu muntu ni babandi baje kuntegera hano ntamuzi kandi ari n'umutama twakunda ahantu bita muri boîte aho bita muri archipel wagiye muri boîte nakunda boîte cyane nakunda kuryoherwa wewe uko tukureba uko wari umuntu uzi kubyi nari umustar akomeye azina gutamba narakunda gutamba pe ukanabishobora cyane okay umuntu akureba ubu nyine uri mama bishop no kwimagina iyo izo image zombi kuzihuza twarabiciyemo ugatamba nyene utambirisi none buri umuntu dukunze kumva abantu banywa inzoga atagasomyeho ntabwo ashira isoni kugira ngo atambe neza yisanzuye bimeze gute ubwo mwebwe none muri boîte byabaga bimeze bite niyo mpamvu ukensha abantu baja muri boîte batangura mu kabare bagateramira mu kabare noneho hagire amasaha ya 5 saa 6 niho bacavuga ati rero tugende gutamba muhera kunywa mu kabare hanyuma mwumva rero karabageze niho uca mutangura kwiyumvira tugende gutamba warakanywaga jewe narakunda boke nakunda akayoga kitwa boke murakaza neza nshuti bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi wewe ufunguye iyi video tuguhaye ikaze tukwifurije amahoro n'umugisha biva ku Mana kuko niyo igena byose turagushimiye kuko nubundi wongeye kugaruka kubera ko ntuhwema kudushigikira ntuhwema kudusapotinga mu byukuri tugiye tubikora tutagira ababireba abo bifasha byaba ari imfabusa ariko kuba ugenda ukagaruka ukibuka gusura Afrimedia Live turabigushimiye cyane tugushimiye urwo rukundo tugushimiye iyo support uwo mutima uwugumane uzawuhe nabandi uyu munsi rero turakwakiriye tuguhaye ikaze turabirije aho bukeye turabaramukije kugira ngo tuze kubana ahangaha ndabizeza neza ko ikiganiro tugiye kugira kiraza kugufasha kiraza kugira ico kikubakamo tubafitiye umumama no umubyeyi umubishop Imana yahamagaye yakuye kure
ntabwo ari nje uza kumuvuga, ntabwo ari nje uvuga byinshi kuri we, ariko agiye kutwibwirira. Muraho neza Mama Bishop? Turaho, tumeze neza, turashima kabisa. Ndabona uri smart. Urakoze cyane. Waje naje nambaye nk'abarundi kazi nikwije. Asante sana. Ubwo abatakuzi uvuza abarundi kugira ngo abatakuzi bahite bamenya ngo ninde turi kuvugana, ninde turi kumwe. Tangira twibwire nk'umurundi kazi. Okay, ku mazina ababyeyi banyise nitwa Hakizimana Aline, ndi umumama, ndubatse, mfise umutwaro umwe, nkagira n'abana 5. Hanyuma ndafise ndi umukozi w'Imana, ndi umubishop. Iteka natewe n'Imana nkuko wabivuze, ni ibintu byavuye kure. Ngira nivyo abantu biteze kumva. Byavuye kure. Reka tubakumbuze. Ndi umwe mu b'Imana yagiriye neza. Asante. Yes. Reka tubakumbuze. Nshuti bakunzi ba Fremedia, reka nubundi nkuko nari mbivuze, mu by'ukuri ntukureho urushinge rwawe. Nimvuga ngo mu Giswahili babivuga neza ngo usibanduke, ntuva hangaha utumvishe ibyo uyu mubyeyi yadufitiye, ibyo aduteganyirije, ibyo afite aho kure tuvuga, nawe uze kuhumva. Nimba ubaye utarakizwa, kuko birashoboka ko turi kumwe tuganira utarakizwa, hari aho uza kumva nawe yavuye, hari aho aza kutubwira byinshi. Mama Bishop, tuvuze ngo twibwire nk'umurundi kazi, wari uvuze imyirondoro, uri hehe, utuye he, uri hano mu buhe buryo? Ubu ndi hano, ndi mu gihugu ca Kenya, niho ndiko ndakora ibikorwa by'Imana. Yego. Ariko ntiwavukiye hano? Oya, sinavukiye hano, nkuko nabivuze ndi umurundi kazi. Mvuka mu gihugu c'u Burundi, mu ntara ya Kirundo, ku bantu bahazi. Hanyuma nakuriye cyane Bujumbura, inyuma yo kwiga nabaye cyane mu gisagara ca Bujumbura, ndahakora ibikorwa bitandukanye. Rero ibyo by'agakiza byaje kuza mu nyuma. Wageze muri Kenya ryari? Muri Kenya igihe ca mbere natangwe kuhinjira hari mu 2010. 2010. Yego. No kuvuga ngo ubuzima bunini rero buri mu Burundi. Ubuzima bunini buri Burundi. Sawa. Ubwo nanishatse kugira ngo tumenye aho tugiye guhera naho tugiye kwibanda. Reka dusubire mu Burundi rero. Tegiyihuse dusubire mu Burundi, noneho mama wacu abanza tubwire mu Burundi. Twibwire uhereye nko mu bwana bwawe, umeze gute, uvuka mu muryango umeze ute. Yego, twibwire background yawe buke usubiye inyuma. Okay, mvuze mu Burundi, navuze ko mvuka mu ntara ya Kirundo. Hanyuma ndi umwana w'imfura, mvuka muri famiye y'abana 11. 11. Ubwo rero 11 ikipe yuzuye. 11 urumva n'umugisha. Nakuriye mu bandi, ndi umwana mukuru, mugabo sinigeze ngira ubuzima bworoshe nka kujya abandi bana bidegembya. Nkurira muri abo bana, ndiga amashuri matoya abanza, ndayahejeje ndaja kwiga Bujumbura muri secondaire. Mbandanya niga nk'abandi, ntabwo mu bwenge bwanje sinarinzi ibi bintu tuvuga ngo byo gukorera Imana, kubera ko muhiri wacu twarabakatolika. Mbega twebwe tukiri bato twaje gusenga kubera nyogokuru yaba hafi yo kwisengero, hama kenshi akabaza abana baje gusenga. Ubwo tukaba ngombwa kuja gusenga kubera ko nyokuru rero abibajije. Ariko sinigeze mbona papa amfata ukuboko ngo ambwire tugende mu gusenga. Sinigeze mbona mama. Urumva n'ibintu byo gusenga nagiye kubibona nkuze cyane. Uko rero niko nabandanije ubuzima gushikaho nkora. Uvuga ngo wakuriye kwa nyogokuru? Nakuriye muhiri wacu tugenda gusenga hafi yo kwa nyogokuru. Okay. Ariko mubana n'abavyeyi ba? Tubana n'abavyeyi. Ariko abavyeyi ntibari bafise ntibari bakijijwe. Ntibari bakijijwe. Nuva mu magambo make ubwo abadukurikiye babyumve neza, wavutse mu muryango udakijijwe? Navutse mu muryango udakijijwe. Ubwo rero ndabikuriramwo no kwishure kugira muri secondaire gushika mpeza secondaire, ibyo bintu by'agakiza sinarenze byari byo. Nkora mariage, ntabwo narinzi byari byo. Utarakizwa? Ntarakizwa. Okay. Nkora mariage ntarakizwa, ndavyara umwana wa mbere ntarakizwa.
nikundira kuja kuryoherwa twakunda ahantu bita muri boîte aho bita muri archipel wagiye muri boîte nakunda boîte cyane nakunda kuryoherwa mu buzima bwanje nakunda kubona afise abantu benshi bari hafi yanje nubwo inzoga ntazikunda cyane ariko nicarane n'abari ko barazinywa nkumva nibyo bimpagije wagasomyeho cyane narayinyoye cyane nakoze n'akabare nigeze gukora business z'akabare reka dusubire inyuma gato tujane mu bukumi bwawe uri inkumi tureke twageze already muri mariage uko byagenze mu bukumi bwawe urumva wari umukobwa udakijijwe yego ubuzima bw'umukobwa udakijijwe buba bumeze gute ikibazo nkibajije kugira ngo hari abakobwa ubu ngubu bari mu nsengero hari abakobwa mushumbye muragiye nk'intama already bo bakijijwe bari munsi y'ayo mavuta yanyu yego ariko udakijijwe ubuzima bwe buba bumeze gute ubwo buzima wabayemo uduha ubwo buhamya bwo mu bukumi bwawe mbere yo kubaka jewe novuga ko ntarakizwa nari umuntu ari aho gusa sinzi iyonja sinzi yomva mbonye abaje bavuga tuje gutamba narakurikira mbonye ni hahandi uba mu buzima gutamba kubyina rero mu kabyiniro atari kubyinira Imana oya oya twe twaje kubyina nyene ibyo bita muri boîte canke muri disco uko babyita hano ubwo rero nivyo twabamo wumvise abagenzi baba bagiye nubwo muhira batashobora guhurusha wemera guca mu idirisha ugatoroka kugira ngo usange abandi urumva mbese iyo umuntu atarakizwa ukora ibintu byo kwigana abandi ukabona kwereka abana bo kwa naka bakora ibi jewe nanje ntabyemerewe ntanze nk'akarorero nka jewe nari umukobwa mu bahungu benshi papa rero yaravuga yuko abahungu bemerewe kuja muri boîte abakobwa bangahe mu bahungu bangahe turabakobwa 4 mu bahungu 7 mugabo abo batatu bavutse nyuma jewe navukanye n'abahungu nka 5 nta mukobwa turi kumwe ubwo rero nkabona ko umengo mfise uburenganzira nk'ubwo basaza banje bafise ariko papa kambwira ngo bo baremerewe kuja gutamba jewe ngomba kuguma mu rugo kandi ari we mukuru kandi ari jewe mukuru ubwo biterwa niki uguma mu rugo kubera batubwira nyene ngo abakobwa ngo bafise ukuntu ngo bashobora kugira ibibazo ariko nyene utasiguriwe ibyo ari byo ubwo byaba ngombwa rero ko mbwira abasaza banje bakabesha ko bagiye ariko bakantegereza bakancisha mu idirisha tukajana urumva nyene mubaho mu buzima mutagira icerekezo nta karorero uri kuraraba kundi muntu ikindi navugaho harimo no kuba umwana w'imfura umwana w'imfura agira ibyago byinshi kuko ntawe afise arabirako urumva akora ibije mu mutwe wiwe canke akarabira ku bandi bana bo hanze kandi ashobora no kurabira ku batagira indero ugasanga rero agenda aba mu bintu bibi atari uko bimuturutseko ahubwo ari kubera ko nta rugero na rumwe arabirako rero nanje byambaye ko nagenda nkora ibintu ugasanga nibyo nize ku ishure nibyo nize mu bandi bana tugendana ariko nta mwana tuvukana navuga cyangwa papa arambwira ngo kora uku ntibyari byoroshe Mama Bishop ku bantu badukurikiye batazi boîte batazi disco batazi ubwo buzima batazi uko hasa batazi n'iki kibayo n'ubuzima bumeze gute buri muri boîte hakorwa yiki bigenda gute ubundi muri boîte haba hari abantu nk'imigwi ibiri niko nabyita hariho abantu bavuga ati jewe ndagiye muri boîte akaba yariyemeje gukora ibyaha ku mugaragaro kuko n'ahantu hakorerwa ibyaha ku mugaragaro akagenda akaba yasinda agashobora kunywa inzoga akaburirwa agashobora gusambaniraho urumva n'ahantu nta kintu kiba kigukontorora na kimwe nuvuga ngo ibyo byose biremewe novuga ngo ntibyemewe ariko biremewe kuko ntawe wo gufata ubikoze icambere cyo abantu benshi baba baborewe ntawe uheza ngo amenye ngo yakoze ikintu gukurwana baragwana ariko ugasanga hariho n'abandi bagenda bakiye kuryoherwa mukagenda muri groupe nka jewe igihe cyose nagiye muri boîte twajana na basaza banje bavyara banje twakunda kugenda turi groupe tukagenda tugatamba tukaryoherwa pe uwava yuko avuga ati ndaryohewe
buriya nasanze ahubwo no mwishingiro burya ntituryoherwa ariko muri boîte urabikora ukumva nyene kabisa uramara amaji urumva kuko nyene mwisi ntacuba wibanga ariko naje gusanga rero boîte yo mu rusengero nayo iryoshe kubi iyo ngeze gukompara ndabona ko ibintu byahindutse turaza kuyigerayo yo mu rusengero nuvuga ngo kuba tabizi boîte n'akabari bitandukanye gute kuja mu kabari kuko umuntu yagiye mu kabari kunywa inzoga hari inzoga hariyo kuborerwa cyangwa se gusinda kutumva kuborerwa bitandukanye gute ko hose basinda boîte yo biraza gutandukana gute rero uko bitandukanye akabare gashobora no kubaho ku manywa ku mutaga abantu bakaja mu kabari ku mutaga bagasangira bakanafungura ibyo kurya bagataha ariko muri boîte hoho biba biri ku masaha baravuga ati boîte umuziki uraza kubutanguye 3 y'ijoro kugera 6 mu gitondo ubwo urumva nyene n'ahantu huguruye abantu baba bahagaze batamba n'abagenda joro muratamba mugasinda harabaza bambaye ubusa harabaza bafise ibintu bimwe biba biteye ubwoba ubu yugaruje ubwenge niho wibuka ati biriya bintu twakora turi mu bwana byari bikomeye ariko hariho nabandi biyubashe usanga ari n'umugabo n'umugore bagiye kwitambira gusa ugasanga canke nkuko twe twagenda turi group tukavuga nta wundi muntu atwinjiramo tugahagara kuri piste tugatamba turi famille twaheza mu gitondo tukitahira hari umuntu ushobora kuja muri boîte atanywa inzoga birashika birabaho hari umuntu akunda gutamba gusa nta nzoganywa yego narimbarije abantu benshi batagize ubuzima amahirwe yo kuja sinzi ko nyita amahirwe uraza kubitubwira niba ari amahirwe cyangwa se amahirwe burya nayo habaho amahirwe mabi n'amahirwe meza nari nshatse kuvuga ngo hari abantu batagize ubwo buzima bwo kuba mu buzima bwa gipagani bumeze uko yakuriye mu rusengero mu bwana bwe kugeza abaye umubyeyi cyangwa se afite n'abana rera sometimes rero kubuza n'uwo mwana wiwe boîte ntazica ari kumubwira nimba ari iki niyo mpamvu nari mvuze ubwo buzima bw'inkumi yo muri boîte bishoboka gute rero ku mukobwa uri muri boîte suppose waruvuze ko wewe wajanaga na famille ariko harimo risque zingana gute kugira ngo uyu muntu abe mu buzima bwo kwandavura harimo risque kubera yuko abariyo bose ubona bakora ibintu bibi urumva baje kuvuga ngo bidroge banywe yumve kabisa ko yanyoye urumva kandi iyo umuntu yamaze kunywa akora ibintu bitandukanye benshi baranapfuye kubera amaksida akaza avuye muri boîte ntashobora kwikontrola ntazi uko ari butwara imodoka agakora aksida agapfa abandi ugasanga avuye muri boîte yahuriye n'umuntu bamenyanye bakavugana ati dutahana ubwo akanya batahanye gusa abarafashe inda urumva na mariske menshi n'ahantu uba uri expose ku bintu bibi nta kintu ciza kiriho na kimwe ubuzima bwawe wewe nkawe w'inkumi iri muri boîte niki kintu rero wewe windoyingaga wakundaga muri boîte je nakunda gutamba ari byo bita kubyina nakunda gutamba nyene muri iyo myaka biba bikurimo uba wumva ushaka kumenya indirimbo zigezweho ushaka kumenya uko abantu ubwo ni secular music yego indirimbo zo mwisi ukumva kabisa urashaka kumenya umuririmbyi agezweho ukumva urashaka kubona iriya ndirimbo uko bayitamba bese uba uri mu buzima bwo kudekuvura gusa ubu wewe uko tukureba uko wari umuntu uzi kubyina nari umustar akomeye azina gutamba cyane narakunda gutamba pe ukanabishobora cyane umuntu akureba ubu nyine uri mama bishop no kwimagina iyo izo image zombi kuzihuza twarabiciyemo ugatamba nyine utambira isi none buriya umuntu dukunze kumva abantu banywa inzoga atagasomyeho ntabwo ashira isoni kugira ngo atambe neza yisanzuye bimeze gute ubwo mwebwe none muri boîte byabaga bimeze bite niyo mpamvu ukenshi abantu baja muri boîte batangura mu kabare bagateramira mu kabare noneho hagire amasaha ya 5 saa 6
niho bacavuga ati rero tugende gutamba muhera kunywa mu kabari hanyuma mwumva rero karabageze niho uca mutangura kwiyumvira tugende gutamba warakanywaga jewe narakunda boke nakunda akayoga kitwa boke nashaka ko nibura ico kirahuri kimwe cyangwa icupa rimwe mbe narinyoye kandi urumva ko nanazidandaza urumva ubutegezwa kwereka abakiriya ko wanyoye ubwo watangiye kuzidandaza ryari nari nkuze nari mpejeje kwiga amashuri makuru nari nkuze sawa tukomereze none n'ubuhamya bwawe ko waje kuva muri ako kabari byagenze gute ngo no mu buzima bw'urugo wenda okay mu kabare sinovuga ngo nije nahikuye narabikunda cyane nakunda kudandaza ubwa mbere kandi nakunda public sinzi gituma nakunda kubona ahantu hari abantu benshi nkumva ndiko ndaserva abantu nkumva ndiko ndabwira abakozi ngo bari abantu bafate neza bari abantu nkumva nivyo binshimisha hanyuma ndabibandanya imyaka itari mike numva ariyo option yanje nubwo nabafisa kandi kazi nigeze gukora muri bank nigeze gukora muri ambassade mugabo nagomba kuva ku kazi ku mugoroba ako kakaba kazi kanje ka kabiri uba ku rugo ukiri mu kabari bimeze gute oya kabari nagatanguye narubatse warubatse nakatanguye narubatse se n'umwana hahandi nyene ubona ko mu kabari niho hantu hari amafaranga kandi akabari gakora ku mugoroba nkavuga nti nimva ku kazi nshakisha ikindi kintu nakora kugira ngo mbone amafaranga ahagije mama Bishop ndumva kugenda nkubaza biri buze gutuma abantu badukurikiye batamenya umuntu turi kumwe ego nk'ibyo bya ambassade sinarinzi kwigiza uba ambasaderi nabaye ambasaderi ariko nayo secrétaire wa ambassade muri ambassade okay noneho dukomereza ubuhamya bwawe utubwira ubuhamya bwawe wenduze no kuwibanda cyane ku ndowa mbese urugo ubwira kuri wowe turi kumwe okay novuga ngo kuva mvuye mu bukumi narakoze mariage nkora muri banke hanyuma twagira ubuntu ico gihe iyo banke iraduha amakredi badusaba ko tworondera ibintu byo gukora kugira ngo byunganire umushahara umugabo wawe mutubwireho mwahuye mute mwahuriye mu kabari se mwahuriye he byagenze biti oya sinovuga ngo umugabo twahuriye mu kabari jewe muri make nari ngiheza amashure naba ku mutante hanyuma uwo mutante rero akaba afise umubanyi uwo mubanyi rero ambwira ngo afise murumunawe mwene wabo ngo afise akeneye umufiance uyo rero mwene wabo umubanyi umuturanyi wa tante niwe yandanze aravuga ngo nabonye umukobwa mwiza uzoze kumuraba ariko jewe yaza nkumva sinshaka kumubona nkihisha hanyuma ico yakoze yaciye abyumvikanamo na tante baramubwira ati uriya mukobwa wanyu jewe namukunze shaka kumutwara babijamwe ariko jewe ntabirimo ubwo barabikomeza birakomera gushikaho naje kubibwirwa ngo mariage bandonkeye umugabo ariko jewe namuraba nkabona sindabyiyumvamo ntibyari bindi mupe ubwo mu gihe cyanyu ico gihe wari wemerewe gukunda wenyine cyangwa se hari uburyo famille ya influence umuntu kubikora ico gihe je novuga ko uyo mutante yaranye influenceje kandi muri iyo myaka nari ndimwo ni hahandi wasanga ufise nk'abahungu batanu bagukurikira uyakagwera gushaka uyaragushaka ugata umutwe ukabura ucagura umugabo rero ubwibo n'umuntu mukuru akakubwira ati uyu niwe mwiza wacumva nyene ari ivyo nyene yego nuko byagenze hanyuma ndakora dote ndakora mariage turabana n'uwo mushinga ntahe rero maze kubana nawe niho naronka akazi ko muri bank hanyuma ntangura kurondeza rero n'utundi tuntu ko narakunda gukora narakunda kurondera amafaranga maze rero kuronka ku kazi niho naca ndonka ako mu kabare kubera bari baduhaye credit cyanugura akabare kanini
kandi kari muri ville ahantu hanywera abantu b'abategetsi nkumva nyene mbese kumbona amafaranga yinjira jewe nta bindi biharuro nagira nari nzi ko Imana ndayizi narayubaha kandi abantu bayo nkayabaserva nkabona bameze neza abasinze nkababwira mutaye bagataha ubwo urumva nabona ari bwo buzima sinari nzi ko hari ubundi buzima buri nyuma yaho mbese uja mu ishengero gusa mwishengero hari muri katolike ariko si bya bindi byo kuvuga ngo kuwa Mungu uragenda waronse umwanya canke ku ipasika ku Noeli ubwo wari utarakizwa cyangwa sinari bwakizwe sinari bwakizwe kumva sinari kudandaza akabare nk'ijijwe sinari bwakizwe ubwo rero nari buriya reka wenda mbarize mico kibazo kudandaza akabare n'icaha umaze gukizwa n'icaha kubera ko ico utari burye cyangwa utari bunywe ntabwo wagiha abandi buriya ku muntu utarya inyama ntiyacuruza busheri inyama wenda sinzi ntabwo nabivuga ariko iyo tubuze nk'ibintu by'itabi canke tukavuga inzoga nibyo abantu twita ibyaha sibyo mbese ntiyaba ari business guha amafaranga gusa nubwo yaba ari business impa amafaranga ngomba kuraba inkurikizi iyo business ntibe yangiriza ubuzima bw'umuntu ntibe inyuranye n'ijambo ry'Imana iyo umaze kumenya Imana ugomba kuraba ikintu cyose ugiye gukora ko kijanye n'ijambo ry'Imana twakomeza nari nkabarije urakoze nari ndiko ndakubwira rero nari maze kuvyara umwana wa mbere ndasubira mbyara n'uwa kabiri nkiri muri ibyo mfise akabare nkora ubuzi butandukanye jewe numva ari amahoro nta n'ijwi rinyagiriza kuko sinari bwigere mbona umuntu akijijwe ngo mvuge ngo mama wanje arakijijwe canke ngo hari umuntu ndabibonana mu nzi wacu mbese nta n'umutante nta na oncle narinzi avuga ngo arakijijwe ubwo rebya ibyo ni ibintu byari kure yanje cyane narinzi ko umuntu yubaha Imana ari umuntu adakora amakosa kuja gusenga sinzi ko ari itegeko nabona ari bisanzwe nibe rero mu bwo buzima kugeza aho navyaye umwana aho nagira inda y'umwana wa kabiri maze kugira inda y'umwana wa kabiri nagumye ngira ibintu by'amavertige bakambwira ngo nta sukari kuye mfise ngo umutima ngo genda gahoro bakambwira ibintu bimbwira ngo ndapfa jewe rero muri jewe ntangura kudevelopa ikintu kimbwira ngo ndapfa muri kwa gutinya gupfa ntangura kwibaza Imana none Imana noyibaza gute kubera iki ntumva nkumva gusa sinshaka gupfa ariko urumva muri byo byose haba harabaye intambara zo mu rugo ibyo uri kuracamo ukabona ikintu cyose ukoze ni intambara ntihagire ikintu na kimwe kiguha umunezero rero ntangura kwiyumvira ko umengo Imana yo mu munezero muri ico gihe rero dusobanuriraho kugira ngo abantu dukurikiye bumve izo ntambara ni gute bisobanuye neza ico nashaka kuvuga ni kuvuga ngo iyo mu bisanzwe wagiye nko mu rugo atari go wagwihitiyemo urumva kutagira mu munezero nakubwiye ko yabaye projet yakorewe inyuma yanje ariko bayinshiramo bamaze kuyinshiramo rero ni nkaho nageze ahantu ndafunguka amaso ndavuga nta uyu muntu twabanye ntabwo yari wanje ntabwo yari we nkumva noneho ndashaka kuba nokora ibintu byose bibaho kubera ko nta kintu kikinshimisha nibaze ko nibyo byo kuvuga ngo nje mu kabare yari nkaho fije hahandi uvuga ati reka ndondera ahantu ngumana n'abantu samare urumva byaje kugenda gutyo rero ubwo byari bitewe n'urugo utishimiye umugabo mwabanye mutakundanye mu yandi magambo tutakundanye atari shwa yanje ntavuga ngo yaraje aranyaprosha canke je ndamwemerera ngo tugiye mu rukundo urumva numva rero ubuzima ndimwo nta n'ubuzima ngifise ubwo niki catumye wumva utangiye kumenya ko utahisemo wabitewe niki kugira ngo wumve caguhishuriye ko ntabwo uyu muntu yari we ntabwo ari nje wahisemo byaterwaga niki byaterwa nuko jewe ubwa mbere ndi umuntu nkunda amahoro nkunda kunezerwa nakubwiye ko no muri boîte naje kubera ko naba numva ndashaka kunezerwa rero ukagera ahantu ukabona hariho ibintu bitakunezereza
uca wumva kumengo hariho ubuzima wahushije urumva ugashakisha rero izindi nzira zo kugira ngo winezereze kugira ngo wibagire bya bindi niko kuko kugenda mu kabare ukagira abagenzi benshi ukagira ahantu hagusamaza kugira ngo ntiwibuke bya bindi ubayemo rero aho nibaza ko ariho Imana yasanze muri ibyo uwo mubabaro mfise inda ndiko ndibaza ko ngira mfe ndi kumwe n'umugabo numva umengo ntibimeze neza ntibimeze neza aho rero niho Imana yafatiye ntangura kubona abantu baza kundondera bakambwira ngo Imana yabantumyeko ibyo rero byantabanje no kuntera ubwoba ndavuga ntaba n'abantu bazi ko mfise amafaranga bagira banyibe jewe nabitabaye escrow iyo nizena nakunda kuvuga mugabo niko navuga muri ico gihe nkabona ko mengo nabantu bagize umupango ukuza ngo banyibe bakambwira ngo Imana yababwiye ngo nimpagarike byose ndayikorera ndababaza ubwa mbere Imana mwavuganiye bakambwira ngo je ndakuzaniye message y'Imana ngo nta bindi uri bumbaza wa mbere araza ndaranasinziriye kibaza ingene iyo Mana yanyiyumviriye ko nkibaza ibyo noyikorera kavuga nti jewe ntunze imfuvyi Andret ico gihe nari mfise abana b'imfuvyi ndetse kavuga nti se ko ndeze imfuvyi Imana sitayikorera ibyo bindi shaka ndayikorera nibiki bitangura kunshanga ntangura kuba mu buzima bw'ubwoba kiyumvira iyo Mana intuma ko abantu irasubira utumwa kabiri bwa mbere ntumye ko Murundi bwa kabiri ntuma ko Munyarwanda ariko bakaza bavuga bimwe ndavuga nti bya byose jewe nkora mu kabare abantu baranze ni ibintu bapanze ni ibintu bavuganye nkaca mbaho rero mu buzima bw'ubwoba ntinya abantu ntinya ikintu mvuga ntinya ikintu nkora nabimazemo nk'umwaka uko iminsi ihera niko Imana ituma undi muntu noneho hagira ahantu ituma abantu batandukanye ndavuga nti ibi bintu rero aho bigeze jewe ndabona atavyo noshobora reka nifatira umugambi mve muri iki gihugu kubera ko ngaha abantu baranzi ko mfise akabare nubwo novuga ngo iyo Mana ngiye ndayikorera bazombaza ko nzoyikorera mu kabare ntibazi ibyo ari nkumva n'ibintu ntasobanukirwa simfise uwo ndabibaza simfise aho ndi butangurire ba bantu baje kubimbwira baca bigira ntibagaruka ngo banansobanurire ubwo rero birancana bakakubwira ko Imana yabatumye ngo uve mu kabare uyikorera yabatumye ngo mpagarike ibyo nkora byose ndayikorera ni iryo jambo bose baza basubiramo uruvuze rero ngo utangira kwigira inama yo kuva mu gihugu uhunge ute business ute famille byose ndabite kubw'impamvu yo guhunga Imana se cyangwa guhunga abo bantu utinya ko bakugirira nabi sinarinzi ico ndiko ndahunga gusa naravuga ngo nimba niyo Mana no yemera gukizwa urumva ico bariko barambwira ngo gukizwa jewe naca mbona image y'abantu muri Pentecote hariho abantu twita ku ntahangwa ba Pentecote ngo bambara amajipo maremare bagira imishatsi naturelle nkumva ubuzi ukuntu babayeho je ntavyo noshobora kandi nkavuga nti sinshobora no kubiba ahantu mu gihugu banze reka mfume ngenda umva biguteye isoni binteye isoni numva nari mfite isoni zo gukizwa numva binteye isoni ndavuga reka mpunge nzogende basibimbe ko ahantu batanze ubwo rero niho nigira inama ndagurisha ibintu byose ndahagarika kakazi ibintu byose ndahagarika ubwo umugabo urumva umugabo wewe hageze ico gihe twasubiye kuvyumva kumwe mwari mwaratandukanye se mwabana mu rugo twari kumwe ariko urumva jewe ivyo numva sivyo we yumva ivyo nabwirwa sivyo yabwirwa urumva jewe naba mu ntambara zanje ntashobora no kubwira famille ntashobora kubwira n'umuntu n'umwe harageze n'igihe ndavuga ngo reka nkora amakosa ndabiko Imana nyica numva byancanze nkora amakosa tubwira oya nta bintu usubiramo umugabo narakora ibintu bya bindi uvuga nyene nibyo umuntu ariko arakora kwiyahura urumva ndabibamwo ariko Imana yaramfashije sinabitevyemo ubwo rero ndesita kuva mu gihugu ndahunga none uyu mugabo mubana mu rugo ndi gushaka kumva impamvu kuko ubana n'umugabo mwasezeranye byanze bikunze hari uburyo mugomba kumvikana kugurisha imitungo
kugurisha bimwe kuvuga ngo wimuke uve mu gihugu uje mu kindi mutakoze divorce gute dusobanurire na divorce naragiye kuyisaba naragiye kuyisaba ko je numva umengo nta n'ikintu ushaka gutwara navuga ngo ndamusigire buri kimwe urumva hanyuma umuntu arampanura ati genda usabe divorce ukikora ibintu byose wicishije mu mategeko ndabikora mugabo sinanabitegereje jewe naciye impunga ubwo rero navuze nti ndose visa ngiye gutembera mugabo umutima wanje nzi ko ntazogaruka mfata abana babiri bari batoya mfata n'umwana mutoya w'umuhererezi ndaja mu gihugu ca Uganda aho niho nari ngiye gufatira indege ngiye gufata indege rero nvuga ko mpunze nyene bya bintu ya majwi bya bintu binderanja wa munezero ntafise ufite gahunda yo kuja he nari ngiye mu Bwongereza hanyuma usize umugabo n'abana abana narabatwaye bose cyangwe arabo abana babiri narabatwaye n'umwana mutoya w'umuhererezi w'iwacu ndagenda ndafata indege ngenda gufata indege ku kibuga c'indege muri Uganda ariko ndahageze hariho ikibazo cari cabaye mu Rwanda hariho umuntu ngo atari yumvikana na president w'u Rwanda noneho arahunga aca ku kibuga cyo muri Uganda jewe ndahashika bariko bagira enquête mugabo baronse ama information ngo umugabo yahunze ariko umudamu wiwe agira hace baravuga ko umudamu afise abana babiri b'abahungu n'umwana w'umukobwa umudamu muremure w'inzobe ubwo rero umudamu yari jewe uyo mudamu yari uyo muntu yahunze ariko bamwitiranya nanje dusobanurira nukuvuga ngo jewe nagiye ku kibuga c'indege kandi sinarumwe twari timu y'abantu 12 mugiye mu Bwongereza tugiye mu Bwongereza muri plan yapanzwe amaviza twayabonye ariko jewe ndahageze bankura muri babandi 12 baravuga ngo ndi mukanaka umva sishaka kumuvuga izina uri mukanaka ndababwira nti je ntabwo ndamunzi bakambaza ngo arihe ntijewe ntawenze ubwo baramfunze n'abana baramfunga n'abana ariko babandi twari kumwe bo barakomeza jewe nsigaraho barambwira ngo icaha banyagirije ndi umunyarwandakazi ariko mfise passport y'abarundi ndabwira nti je ndi umurundi 100% naho mu telefone muri pafu jewe ndi umurundi ubwo rero bakiriko baragira ama enquête baverifye ko ibyo bari byo twarayaho mu gitondo rero niho bazanye umuntu aranyumviriza anyumvirije caravuga ati n'umurundi kazi mwamwitiranije urumva ubwo rero uvuga ngo wasaga n'uwo mugore n'uwo muntu barimo guhiga n'abana bisa byose ubwo rero nsubiye ku ihoteli aho nari nashikiye nahasanze umutama w'umunyamurenge acarambona araduka araseka arambwira ngo Yona ngo urahunga Imana ngo bakubwiye ko bahungira Imana ye ngo subira mu Burundi yikorera ndagenda mu cumba ndicurikira ndavuga si uyu muntu ni babandi baje kuntegera hano ntamuzi kandi ari n'umutama ndavuga nibyo byose twaraye tujejo twashiraye hano umutama kuba atabyumva n'umusaza nuvuga rero nta kuntu uyu musaza yari kumenya ngo amenye nuko narimo ndahunga kandi noneho we yongeye koko ndiko ndahunga Imana ubwo yambwiye Yona sinzi nayo nico bisobanura mugabo ndasubira ndamubaza nti musaza umubwiye urambwiye iki nuvuga ngo yarakubonye ahita iwa aseka arakubwira ndamubwira nti biriya bintu mbwiye ni biki hamwe ngo nibyo Imana imbariye ndamaze se Imana muravugana ngo turi urumva biramutangaza ingene umuntu atazi angana nanje atazi ko Imana ivuga noneho mba ngombwa kumwicara uruhande ndamubwira nti wambabarira ukansobanurira Imana mwavuganiye mwahuye mute arambwira tuya tije nakubonye gusa ninumva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo Yona gukandira umurahunga Imana kandi Imana ihita imbwira ngo uvuye mu Burundi ngo subirayo yikorera uwo musaza uramuzi oya ntawenze
ntabwo nongeye kumubona byabaye ubwo nyene kandi nabo bandi baguma bambwira ngo hagarika byose uyikorere ntabo nasubiye kubona byarangiriye aho umugabo rero uyo mutama ahambwiriye ibyo bintu naciye ngarura ubwenge wirefera kuri ku bya bindi byose narindi ko ndagwana navyo mpunga ndavuga nti mu mutima ntoya ibi bintu hateza ko harimo ikintu hateza ko harimo logique none abantu bane bombwira ngo Imana yavuze kandi Imana itavuga bashobora kuba bafite ukuntu bavugana n'Imana jewe rero aho naciye mvuga nti biraheze uvuga ngo uwo musaza udusobanuriye aguha instructions zivuga gute Imana imubwiye urumva wagutegetse gusubira mu Burundi we yambwiye ngo subira i Burundi ukorera Imana ngura umukozi w'Imana urumva aho rero niho naciye nicara ndamuganiriza ndamubwira nyine kugira nsobanurire arambwira ngo Imana iragushaka uyikorere ndamubwira ntoya nti jewe ndarira imfubyi kandi ndayikorera kandi ndasenga kuwa Mungu arambwira ngo ya Imana yaguhamagaye nk'umukozi wayo subira i Burundi izokubwira uko uyikorera rero ico gihe kubera wa mubabaro nari mfise noneho na visa ifuye ubusa amafaranga afuye ubusa naravuze nti iyo Mana noneho nubwo yampamagara sinoyikorera nubu twabaye abansi noneho birarangiye yaretse visa yawe ipfubusa n'amafaranga ndavuga rero reka ni ndondera inzu muri Uganda nibereho n'abana byo bime n'umutwe byo mu Burundi ndabyihutse ko nashatse inzu abana mbashira mu ishure nanje ndicara nibera ngaho mugabo nkagira mal chance bakambwira ngo hari umuntu w'umurundi ngo yamenye kuri ngaha ngo arashaka kuza kuraba agacaza afise Bibiliya agacaza ambwira iby'Imana mugabo kwa kuntu nyene uko abantu nagenda ndonka abagenzi bafise Bibiliya bambwira amajambo y'Imana numva ntangwe kubikunda numva nta yindi shwa ndavuga nti bya byose iyi Mana ntegerezo kugira recherche nkayimenya nkamenya kubera iki yantumye ko iyo ntiravugana nawe kugeza ubu nta namba sinarinzi na Bibiliya ngo isite sinarinzi ngo igitabo gitangura n'ikihe ca kabiri ngo nta Bibiliya wagiraga nawe ntayo kare kuko twe muri Katolika baradusomera ijambo padiri araza agahagarara agasoma hanyuma mukitabira hama mugataha nta Bibiliya narigeze mbona ubwo rero babitanguriye urumva rero ngumana nabo bantu bakaguma banyigisha ijambo ry'Imana baranjana gusenga ngiye gusenga asanga baratamba kandi urazi ko nakubwiye ko nakunda gutamba ndavuga nta rero niho aho ni mu Buganda abo barundi baza kukureba cyangwe n'abarundi ndagira n'igihe ndaronka n'ababanyi b'Abagande barankundisha kuja gusenga noneho nkagenda ngasanga kabisa baratazira Imana nanje nkunda gutamba ndavuga nta rero niho sinzosura muri Katolika ko ntibatamba urumva ntangura gufata decision uko buke ikindi gihe umubanyi araza kumbatsa umuturanyi arambwira ngo afise abashitsi ngo ninda bahe lift bajane ku rusengero imodoka yiwe yari yagize ikibazo rero ndamutwarira abo bashitsi ndabashikanye ku rusengero barambwira ati rero ko turi bubwirize iminota 30 kandi watwemere kuza kudufata uwo gumye ngaho katurindira tukigisha hama cyo tujana kubera kububaha gusa nabya nta kibazo ngo ushaka ugende wicare hariya ku ntebe y'inyuma ndagenda nicara ku ntebe y'inyuma wa mugabo yari umunyarwanda arigisha ariko arigisha numva ibintu ariko aravuga byose n'ibyanje jewe ntangira kure wa mubanyi wanje ari byo yamubwiye muganga asura nkagarura ubwenge nkibuka ko umubanyi nawe ntanzi cyane ndaguma ndavyumviriza aravuga ngo wewe uri kuri yumva rero ko ari we ndiko ndavuga ngo nuze hano imbere ngo Yesu aragushaka ndavuga rero ntireka ngende hari imbere kwambwiye ngo Yesu aranshaka bugeraza kumunyereka urumva ko jewe nani nkiri muri recherche yo kurondera iyo Mana ndayimenye ubwo rero abashize hari imbere arambwira ngo shira amaboko hejuru arambwira ngo ndakijijwe oye baransengera gusa hanyuma mu nyuma baza mu modoka ndabatahanye barambwira ngo felicitation ngo wakijijwe numva nyene nambwiye nk'igitutsi
kumbwira ko nakijijwe cyane amubwira nti ninge gato ncana mu kabare mpamagara umuntu adarandaza inzoga ndamubwira ntushire akayeri gakonje gakonje neza ntindagarutse kugira nyene nirandishe wa mukozi w'Imana ndamubwire nti ibyo bintu uri kuravuga nta n'ikibanza bifise ukiba mukiri kumwe mu modoka turi kumwe mu modoka nuvuga ngo urabatwaye mu modoka uciye ku kabare gwira ndabereke yuko nta ibyo gukizwa atari gahunda nundi ndabashikana nje ngaruka urumva ndabikora gutyo wumva nyene numva ari niyo sinarimo hanyuma ndabashikana ndagaruka mugabo inyuma yaho ico novuga natangwe kuzandagira nkagira gutya nahura n'umuntu nanje nkumva ryajwe rimwe napinga babandi ngo bambwiye nanje ntangura kumva ryajwe nkatangura ikintu cyose nkoze nkumva hari umuntu ambwira rekiki va muri ibi giruko uwo muntu arantwara aranyigishiriza kuko ku buryo nageze ahantu nkumva umuntu duhuye arambwiye ngo mukozi w'Imana jewe nta na hamwe ndavuga ngo ndi mu rusengero kanaka canke ndiye urumva rero nkagerageza kugwana n'ibintu bibiri kuva muri iyo si ndimwo no kwinjira muri biriya bintu ntazi kuko hari umuntu yaguma bimbwira akampama message ariko ntasobanukirwa ngo ninde ndaherahe ndabikora gute ariko nkumva nicaye nko mu nzu Imana ikambwira ngo ubu niho menya ngo ni Imana ico gihe sinabimenye nkumva ijwi rirambwiye ngo irukanka kwa naka nirukanka kwa naka ngasanga hariho n'ikintu kibi cagira kibi ndahagera kigakira ubwo rero ntangura kugira ibintu bimotiva ariko atari ibintu jewe nkontrola nkumva ntangwe gutinya babandi twahora tujana mu kabare nkumva ntangwe gutinya byaha nahora nubaka gukora batinya kugira ngo batamenya ko ibyo bikora bikurimo cyangwa bindimwo kandi nkabona ko numva shaka gukora contraire ya bya bindi nahora nkora urumva nimba ari nk'abantu bimwe bya bindi ufise nk'abantu mu telefonana ndagukunda ibiki nkumva itelefone we no ibloka ntaco dupfuye nta na kimwe ibintu bene ibyo ngenda numva ubuzima buhinduka bwonyene nkagira ijwi rinkontrola rimbuza gukora ibyo nahora nkora uko niko nakijijwe ahora cyari mu Bugande wasuye mu Burundi uterera naho nagiye gusubira mu nkiri Bugande naje kuronka business kuko urumva ko nakunda kudandaza donka business y'ibintu nkora mu Bugande nkazana mu Rwanda umunsi tubizana mu Rwanda hariho umuntu afise marché nyene ibyo tuzanya cabigura tuza gusanga rero hagiyemo timu y'abasuma kuko bari byari ibintu by'amafaranga menshi jewe ni washaka kazi kanje kari ku interpreta gusa kuko abantu ntibari bazi igifaransa ariko barambwira ati izi marchandise dutwaye ni wowe uza kuduhuza n'umuzungu niwe muvugana nibiki umuzungu turatelefonana turajana gushika mu Rwanda hanyuma ibintu barabitora mugabo harimo timu y'abantu baje kwiba bari bababesha jewe rero ndi mu hotel mfatwa n'imbeho numva ndagwara ndamera nabi hanyuma numva ryajwe rirambwiye ngo ntupfa ncambwira abantu ntigenda mugurishe ico nibamara kubaha amahera ntaco muranzanira nije numva ntameze neza ariko yari Imana iri kwirankingira babandi baragiye sinzi niba baciye binjira muri Kongo nimba bagize gute bose barapfuye jewe nsigara jenyene bicwa niki baba basuma nyene babatwaye abo mwari kumenya irengero ryabo urumva tumaze kugera mu Rwanda abo bari bafise gahunda yo gukomeza bakaja no muri Kongo ubwo rero ukuntu bapfuye ntavyo namenye ariko nta numwe yasigaye jewe rero hahandi nari ndi mu hoteli umwe muri bo washoboye kurokoka niwe yaje kumbwira ati bamwe twari kumwe bahuye n'abasuma kandi barabajanye ntituzi rero iyo biza guherera rero mva ngaha ntibaze kukurondera jewe rero ntanigira inama ndavuga ngo reka nje kurondera urusengero kuba mpora numva ko hariho Imana wenda ishobora ko ari yo ntabara nja kurondera rero urusengero ndavuga nti hahandi bavuza ingoma bamwe batamba mbwira umutaximene mbwira umutaximene numva ko ari byo byonyene byo ntabara kuko urumva nari mfise ubwoba
bashobora kunyica nanje ubwa kabiri nkagira ubwoba ko amafaranga barayadutwaye turabaho gute turasubira Bugande gute jewe rero nja kwironderera abo bantu basenga bavuza ingoma batamba tugeze ahantu bita Iremera kuri stade gucya dusanga ahantu bagize igiterane cyo hanze cambwira wa mutaximen nti nahanyene ngo ndavuye mu hoteli mfise n'agasakoshi abo twazananye ntituri kumwe amafaranga asisigaranye n'igiceri nari mfise yo kwishura iyo taxi gusa gure ninjira muri ca giterane turatamba hamaze umwanya umuhanuzi arahaguruka aravuga ngo hano hinjiye umukozi w'Imana ngo kandi Imana irambwiye ngo umufate ukuboko ngo ndamuguhe ampereza umumama nyene iryo torero ngo Imana irambwiye ngo ndamuguhe ngo n'umwana Imana iguhaye ngo wa mumama rero akimfata jewe naciye numva ko ndose aho nza kurara sindi burara ubusa wewe wumva ko jewe numva ko nsubijwe ni Imana ubonye ibyo kurya nawe n'ibyo kurya naho kuryama ubwo nahise mfatana na wa mumama tujana mu rugo urumva tukigera mu rugo Imana itangura kumbwira ibyaho mu rugo nawe arambwira ati buriya nakwakire ntazi ko uri umukozi w'Imana ariko yambwira ngo ndi umukozi w'Imana nkikanga kuko urumva ibyo bintu narabikwevye kandi sishaka ko banabinyita ngo nakwakire ntabizi ko uri umukozi w'Imana ubwo rero aranshize mu nzu arambwiye ati ahubwo Imana irantegetse ngo ndaguhebera icumba canje ati je nzojyama hariya mu cumba c'abashitsi ati kandi Imana irambwiye ngo uri umukozi w'Imana akomeye ubwo rero amajambo yayambwira nkasubira nanje mu cumba nkaja kuyatekereza use ndakomeye nkomeye ntiwamuhakanira kutari we ikansi nashobora guhakana kuko nari natangwe kwemera ko ryajwi ribaho kuko nanje naragera igihe nkaryumva ubwo ndavuga nti rero kandi ushaka aho shaka no kuyimenya shaka nahomba shaka no gutabagwa urumva ubwo rero njambana na wa mumama yasengera abantu nanje ngasenga yagenda ku rusengero tukajana noneho numva nubundi buzima buryoshe burenze ubundi buzima nabayemo ntangura kubikunda ntangura kumva nishimiye kwitwa umukozi w'Imana ariko bo batazi intambara ziri muri jewe akambwira ngo rero ngo harantu tuzojeje ngo kandi wowe uzokwigisha nkavuga nti nta kibazo kandi ubwo Bibiliya sinzi n'ukuntu izinguruka sinzi n'igitabo ngo ndi buvuge ngo nahaca nta na kimwe nzi ariko nagerayo nkumva ijwi rimbwira ngo babwire basome muri Matayo ngo hana nanje nkafata Bibiliya nkifatisha nkurumva ni James Bibiliya y'ikirundi ntimumbabare mu nsomere mu Kinyarwanda ari kugira gusa ngo bahafashe bagafungura ya Bibiliya bayifungura batangura bahasoma nkumva nanje message iraje gaca ntangura nkabwiriza umva ariko nkabwiriza hari umuntu arimo kunkominika babwire gutya urumva narangiza nkabwira nti hamagara abagwayi muze tubasengere ngatangura gusengera abagwayi urumva nkakora ibintu by'umukozi w'Imana bo bazi ngo ndumfisemo experience ariko ari ibintu ndiko ndigiraho urumva rero aho hantu nahamaze umwaka abana ntabwo nari bwabatore wabasize kuri wa muturanyi bari basigaye Bugande bari kumwe na Petit Frère twabana na Petit Frère bari basigaranye nabo ariko hageze igihe bahamagara mu rugo barabatuma ko barataha mu Burundi umva ubwo niba bari bazi ko napfuye sinigeze mbabaza sinzi nukuvuga ngo nta communication mwagiranaga nabo nta communication kandi ikintu caje kuntangaza Imana yari yarakase ijya connection y'umuvyeyi n'umwana sinigeze ndabakumbura sinigeze nibaza ngo barihe nanje nari mu wundi buzima ntazi nta nukwiyumvira ngo famille anyibaza aho iki nta na kimwe nari mfise ndabikora ko nta mahera mfise nta telefone ngira naho ndi sindahazi ariko numva gusa ibintu biguma bivuga nkumva nibyo biryoshe none ko wumva uri umucuruzi yego wamaze kubona iyo mpano uri kubona ko uri kubikora bigakunda
kandi ukabona bari kukwemera abo bantu ntiwiyumviraga kugira ngo ubyaze amafaranga bakuremo amafaranga abo bantu? Oya, ntabyo narinzi yuko bibaho, kuko urumva nta kintu kimwe narinzi. Sinarinzi ko nayo mafaranga bayatanga, sinarinzi yuko nta oya. Jewe numva gusa nshaka ikintu cotuma ngo numviriza iryojwi, ntama nkaguma mbona ibintu bikoreka. Nkumva ndyoherwa bambwira ngo uri karosi, naryama gusa gato nkaba ndarose, nkaza nkababwira ni man dose ibi nibi. Nkumva nyene mbese sinzi ukuntu no gusigurira. Ni nkuko wafata nk'umwana ukamujana muri Amerika. Aba mu bana bo tibakubaze uri umubyeyi wafite abana se, ufite umuryango se, wabasize ute? Uyu mama wundi wakumara n'umwaka yibwira ko abo wasize bo bameze bate? Uyu mama kubera ko yari umukozi w'Imana nawe avugana n'Imana, Imana yari yaramubwiye ngo yanzanye ngaho kunyigisha. We acanyakira nk'umukozi w'Imana yaje kwiga. Urumva byaramutera isoni kumbaza ibi nibi kandi azi ko atacari bubikoreko. Nanje nkabura uko nkabikupa mu bwenge ntibize. Siniyumvire ngo abo bana babayeho gute, kuko naco nari se ndabikorako. Hama ndatuza, umwaka uheze ndataha. Utaha hehe rero? Mu Buganda, mu Burundi? Natashe Burundi, nari naje kumenya amakuru yuko abana batashe. Jewe ntaha mu Burundi. Ariko ntashe mu Burundi naguma mbwira Imana ngo Mana, ibi bintu ngiyemo famille ntizovyemera. Nukuvuga ngo abana baratashe basanga se, cyangwe kandi we waje utwaye abana umusize. Ariko we yarazi ko nitugerayo tuzomutuma ko ni hahandi utaba werekanye. Uvuga ngo wamusize utamubwiye ikiri mu mutima yuko ugiye iriye. Na famille nta na bamwe nabwiye yuko ngiye ntazogaruka. Byari ibintu gusa nsigaye nkora nk'umuntu yita. Urumva ko nta munezero nari mfise, hariho ikintu kimpusha ntazi carico. Urumva rero yasubiye mu bana, abana basubiyeyo n'ubundi. Basubiye muri famille, basubirayo nta na kimwe, ubuzima burakomeza. Rero maze gutaha nari narasabye Imana ibintu bibiri. Ndabibwira nti ninavuga ko nakijijwe muri famille ntibazovyumva. Kindi cya kabiri, wowe wiyumvaga ko wakijijwe? Ego, aho rero nageze igihe ndakizwa, ndaba n'umukozi w'Imana nkavyiyumvamo. Byanyabyo atari byo kwikora, bimwe nyene wumva ahubwo uri fier yabyo. Nkumva ntinyicaha, nkumva kabisa ndi umukozi w'Imana. Ko navuyeyo bose banyita pasteur kandi numva ko biri ndani, atari mwe byo kuvuga ngo ndashakisha. Ubwo rero ntashe nasabye iyo Mana ibintu bibiri, ko abantu ntibazobitahura ko nakijijwe, kuko uko basanzwe banze ntacari kubemeza ko nakijijwe. Cya kabiri, nkavuga nti buse ko amafaranga yose nayononye, ndatasha Burundi ngende n'amaguru nje kuba mu nzu muri quartier itabaho, kuko urumva nyene kwari gutangura zero. Mbwira Imana ngo urabo kubigenza. Rero aho hantu Imana yarantangaje cyane. Narashitse ijoro rya mbere, sintinya kubivuga ko n'ubuhamya ubu byahabaye ubuhamya. Hari ikintu kikiba biragoye kukivuga, ariko byabaye ubuhamya. Urumva narashitse inyuma y'umwaka, urumva ko n'impuzu ziba zaraguhereye ko nta mpuzu presentable ubufise. Ndashikira kwa Petit Frère, kuko niwe muntu nabona Bujumbura ahantu ushobora kuja kurara kugira menya amakuru. Abana barihe, ibintu byagenze gute. Bese uje nka wa mwana w'ikirara wo muri Bibiliya. Urumva rero ndashitse kwa Petit Frère, baranyakiriye neza. Hanyuma Petit Frère so yarari we yarigiriye nyene mu kabare, kuko we ntiyari bwahinduke. Yigumiraho araza, mbwa aramenya amakuru ko naje. Arataha nezerewe cyane. Anezerewe mugabo akabona ibyo kuvuga ko je yonyakira na kamsteri ibyo byarahetse. Ambwira nto yantanze ugaskaye nywa ungifana. Agumagira ngo